Ewi turacari kuri Kazoza FM and Web TV ryaje ryo kugwiza umwimbu canke gwiza umwimbu ni saha imwe zuzuye neza kwisamiriza Kazoza FM and Web TV mu kiganiro La Première Heure ni wa mwanya mwiza aho tuza kuvugana kubijanye n'ikiyago cacu uno munsi ariko ndabibabwira amazi minota 30 babwira ati mukanya turaza kwakira umutumire ni Lies Ininahazwe akaba asanzwe ari umuhinga canke usanzwe amenyereye gukoresha intelligence artificielle mu kazi kiyo ka misi yose eka mbere akanavyigisha kuba mwitura reka tumwikaze Lies Ininahazwe kaze mu kiganiro La Première kuri Kazoza FM and Web TV. Murakoze cyane Bondi. Umeze neza? Ego. Ego naje ni impore. Ikirere kimeze neza imbeho yazindutse ntiyababujije kuzinduka gose cyane byagoranye abantu bamwe kuva mu mashuka surtout que hakanye ego reka ndabwikaze murakoze cyane mukanya turaza kuvugana kubijanye na intelligence artificielle mbe mu majambo yoroshe intelligence artificielle kubwawe niki ego intelligence artificielle umuntu agiye kumviriza neza n'ubwenge mugabo uri artificielle donc n'ubwenge bashizeho bushobora gukora nk'ubwenge bw'umuntu mugabo bwirimita mu kwiga mu kwiyumvira no mu kwishura rimwe na rimwe no mu gukora uvuze ibintu bine mu kwiga mu kwishura rimwe na rimwe no kwishura no gukora wiga gute na intelligence artificielle ugakora gute na intelligence artificielle yishura gute par exemple igihe mwariko murabivuga hakiri kare mwavuze ko hariho ama Gemini na ChatGPT abantu basanzwe bakoresha buri munsi ChatGPT urayibwira ikakwishura aho ni kuri aspect yo kwishura ariko mu kugira kwishure babanjije kuyiha amadone kugira imenye ingene zo kwishura abayikoresha nuva avant yuko ishobora kutwishura ibanza kwiga hama no kwiyumvira imbere mu yuko twishura Hagiye mwanya iraronga umwanya ko mbona mwe bari ibintu binyaruka iraronga umwanya wo kwiga no kwiyumvira no kwishura mu kwiga ni etape ya mbere yabanjije kugira kuko babanza kuyiha ama information menshi sinzi ko kwiga mutahura yuko ari kuronka information ukayibika kugira udushobore kuyikoresha hageze donc nayo nyene mu ntango barabanjije barayishiramo les données les informations zivuye he kuri ama site web bya bitabo ya ma théorie aba savant bashizeho ibintu byinshi biba biri kuri internet bakabishiramo cyo kimwe n'ibintu bitaba biri kuri internet mugabo umuntu ashobora gukenera mu buzima bwiwe bwa misi yose donc étape ya mbere yazo y'ama intelligence artificielle mu kwiga kwazo no kuronka ama information n'amadone zishobora kugumana hama mu kwiyumvira naho nk'umuntu ni muri cagiye twe twatibajije tegerezwa gusesangura muri information zose zifise gashobora kucitwishura rero mvuze ati hariho nizikora hariho amahubo usanga ziba ziri programme zikamenya ati iyi saha ntegerezwa gukora iki iyi saha ntegerezwa gukora iki sinzi yuko byaba biratahuritse cyane kandi bisiguye neza ku buryo n'utavyumva ca yumva ati burya rero ndonka inyishu iba yarabanje kuronka bien avant donc mbega dushobora kuba dusanzwe dukoresha iya mu buzima bwa buri munsi haraho tuyikoresha tutabizi kuko bashobora kuba bibaza ati iya ni mugiye gusubikoresheje canke hari ubundi buryo intelligence artificielle ikora canke dusanga iri kwiradukorera canke tuyikoresha canke iri kwirakora tout simplement tutabizi ego cyane sinzi ko abantu benshi barakoresha Facebook Instagram Twitter ahubwo kera twaranakoresha cyane Google nibaza yuko abantu benshi turakoresha Google cyane gusumba n'izindi zose igihe turiko turagira ama recherche donc kajya ka barre dushiramwo ijambo twe tuba twibajije twibaza ko tubajije Google mugabo iyo ifite intelligence artificielle muri yo ishobora kwiyumvira ico kibazo tuba tuyihaye igasesangura muri amadone ifise igashobora no kutwishura par exemple iyo wanditsemwo Bujumbura
sinzi ko murabona yuko ikibaha ikintu cose coba cerekeye Bujumbura, amafoto, amasi touristique, ibintu byose ukeneye amakuru, ukeneye kumenya kuri Bujumbura. Donc yarahawe izo information kuri yo Bujumbura, rero wowe ugiye kwironderako iza kukwishura a partir y'ivyo yo yibifise. Hariho Facebook nayo rero, sinzi ko murabona yuko Facebook ikunda kuguha abantu muri hafi na hafi canke ufite contact, hari gihe abantu bahora biyumva ati ibintu n'amashetani, mais c'est pas vrai. Donc ni intelligence artificielle bisanzwe iri muri izo application ituma ishobora kubona proximité iri hagati yawe n'uwo muntu, canke ikabona yuko hari ibintu musangiye nka sport canke ama groupe muhuriyemo, ikigupropose uwo muntu comme umugenzi kuri Facebook. Niho rero uzosanga rero intelligence artificielle iza ku intervenir cyane mu ma application dufise nka Instagram. Uzosanga kenshi yuri kura scrolling aguma kuzana ibintu ubona yuko wewe bikwenteresa, mbwa kaca wimva none byagenze gute. Le simple fait yuko wagize like ku kintu kimwe, intelligence artificielle iri muri Instagram yoyo ikireconnaître ati uyu muntu akunda iki, comme ça inyuma yuko ugize like baza kugupropose ibintu bijanye n'ivyo wewe wavuze yuko ukunda. Surtout niyo uvuze yuko ico kintu utagikunda ntibasubira kukiguha. Urumva ivyo tuzobisanga muri Facebook, Instagram, YouTube, hariho na Spotify abayikoresha. Intelligence artificielle zirakora cyane muri izo application. Zidufasha iki mu bisanzwe? Ntizifasha twe twenyene mbwa zirafasha n'abanyene ayo ma application kugira zitahure nous les clients de Facebook, de Instagram, de Spotify ico dukunda. Comme ça rero tugasanga twe tuko tuzikoresha mu buryo twe tutaba tuziko turayikoresha. Hariho n'ikindi kintu ca Google Maps. Sinzi yuko urabona ashaka kuvuga ati mperereye uyu muntu kugira sindamugorere kandi amurungikire aho mperereye bigenda gute abantu baca bibaza byagenze gute. C'est de l'intelligence artificielle, irafise amadone, irafise carte y'Ibujumbura yo iciza gukoresha ya madone ifise comme si gashobora kwereka uwo muntu bivanye n'ahaherereye ikamwereka ati uko ratwumviriza cya yibaza ati none ayo madone ashigwamo nande aronka ashikira intelligence artificielle gute. Iyo ni etape ya mbere na mbere kuko dufate nk'umwana kugira umwigisha ati kimwe guteranya bibiri kingana uku, uhera kumwigisha ati kimwe ni iki, aka kantu kangana uku, hama kugira tube tubiri nuko. Nukuvuga nka ChatGPT irangaje abantu bagashiramo ayo madone bahereye ku byanditswe kuri internet, bahereye ku biri mu bitabo, bahereye ku bintu biri mu madocument, amajournaux, ibintu byose bishobora gufasha umuntu kuronka information barabishiramo manuellement. Mu ntango ategeza kubishiramo manuellement bakabiprograma. Hama hariyo système aba informaticien baba bafise ishobora aba developer nibaza ko mumaze kumva ico developer ashobora genda kuba ndakizi ariko abahinge bakora ama application. Voilà, merci kugira abatumviza babitaho. Ego murakoze. Abo bahinga nyene nibo baca batuma yuko twebwe tubibona biri facile, mugabo abandi baba babishizemo manuellement. Nakakora iki n'uyu aha anya Bujumbura ni capitale, des informations zose bakazishiramo hama bikaza muri ya système ya madone abari muri ya intelligence artificielle kitaske umuntu niyaza kubaza ikintu bize koroha yuko imwishura selon demande yiwe, requête yiwe. Ego urakoze, ndumva ko ari ikintu ari ibintu bisaba procedure. Mbe hari aho usanga twebwe twenyene duhereza ama information intelligence artificielle birashoboka cyane gose gute cyane gose. Par exemple ashobora kuvuga ati ngira iki mbwa kacu usanga iyo intelligence artificielle nta ide nimwe ifise kuri ico kintu, ziri capable yo kwiga partir y'ivyo twebwe tuyihaye. Donc urashobora kuyiha des informations yonyene kayistoka. Hama hariho n'ikindi kintu sinzi ko murana yuko abantu dukunda kuyiha amafoto kugira
iyahindure yoyo irayabika co kimwe ibintu byose tuyiha irabibika yoyo irabisigarana quitte à ce que avec le temps irashobora kukwishura à partir y'ibyo wowe uba warayihaye yego. Alors tujye rero intelligence mu kazi, intelligence artificielle mu kazi, hari uburyo intelligence artificielle ishobora kuba accélérateur y'akazi cyangwa ya carrière y'umuntu uno munsi bivanye n'ivyo byose tubwiye, ingene ironka amakuru, ingene umuntu ashobora kuba afise ibintu yahereje intelligence artificielle kuva kera. Mbe tugeze mu kazi, intelligence artificielle igaruka kuba accélérateur cyangwa ikintu gishobora kudufasha gutera imbere no gukora neza gute? Yego, intelligence artificielle ashobora kudufasha mu bintu bitatu. Hariho ikintu cyo kugira ama recherche. Nibaza ko mu buzima turiko turabamwe ubu umuntu ntiyirimita kuvyaza uno munsi gusa, ategerezwa kugira même des recherches kugira atahura hisigeze ivyo dukeneye kumenya kugira tubandanye dutera imbere. Nka kuca kabiri naco intelligence artificielle adufasha kwiyumvira, irashobora kudufasha kwiyumvira. Reka ndaguhe par exemple nk'ubu harageze yo kuja kuri marché, sibyo bakubwiye ati twandikire offre technique, wowe ufise juste amadone make hamuka tuvuga ati ubu rero fo yuko ndaba amascenario atandukanye quitte à ce que ntanga offre technique iri adapté n'uwo mu client. Wori wenyene nta muntu ufise muri ko murakorana, kuko ubu abantu benshi usanga umwe ari affecté kuri iki abandi bari ku bindi, ugasanga nta mwanya uronse ukuyaga n'abandi. Intelligence artificielle ashobora kugufasha à partir y'izo données wowe ufise kuguha amascenario atandukanye. Nitwirimite gusa kuri offre technique, ni nk'uko ushobora no kugufasha mu bindi bintu. Mbwa kuri ico kintu cyo kwiyumvira, par exemple sinzi yuko nk'aba content creator kenshi irashobora kumufasha abakoresha imbuga za Facebook, Instagram, YouTube, aba badukorera utuntu tuko dutwenza kudufasha kwiga. Arashobora kuvuga ati je suis à court d'idées horiki, ashobora kuvuga ati reka ndondera intelligence artificielle impe des idées sur des sujets nshobora gukorerako. Numva muri uwo mwanya bimufashije kwiyumvira sur quoi travailler. Rero nshaka tujye rero mu kuvuga amaterme abantu dutahura. Tuvuze intelligence artificielle numva umengo nibaza gutahura icyo ari cyo. Tubwire nk'umu content creator cyangwa uwundi muntu wese niyahe intelligence artificielle ashobora gukoresha ikamufasha uduturerero. Par exemple uvuze ati na offre technique cyangwa offre urashobora gukoresha intelligence artificielle iyi niyi, ukoresha nk'umu content creator ashobora kuvuga ati je suis à court d'idées, ndakeneye proposition nshobora kuronka kugira créer ikintu. Quelles sont ama sorte d'intelligence artificielle ashobora kuba favorable ku bintu nk'ivyo? Ugenda uraduha uturorero wowe nk'umuhinga. D'accord. Nk'umu content creator no mu proposa ChatGPT canke Gemini cyo kimwe na Copilot, zashobora kumufasha. Hama nk'uko umuntu yandika ama offre technique, ama contrat, ashobora gukoresha yitwa business in a box. Hama hariho abakora ama analyse muri Excel, barashobora gukoresha yitwa quadratic. Quadratic. Ni nyinshi. Hariho abashaka kumenya umukozi wanje ko akora iki, abigejejehe. Hari yitwa Trello. Ego. Hariho n'izindi nyinshi. Par exemple nk'iyo ufise nka PowerPoint ushaka gutegura, mugabo umwanya ukaba ari muto, mugabo ukaba ufise amadone yiwawe, urashobora gukoresha yitwa Prezi. Ukayihereza ikagufasha kudevelopa. Hama nawe ugakosoreramo komse ukaganya duto. Hama ugashobora nawe kuvuga ati iki ndashobora kubwikoresha mu mwanya uri imbere, kuko urumva ubu dusigaye twirukana umwanya, kuko utevye usanga abandi babikoze yatwawe n'abandi. C'est pour cela yuko ubu intelligence artificielle ama entreprise menshi, amashirahamwe menshi ariko arayijukira, kuko urumva nutashobora kumenya kuyikoresha abandi bazobimenya, kandi nibayimenya bobo bazogutanga kuri marché. Bagutanze kuri marché urumva ya note yawe
izo bigucitse. Yes, urakoze cyane Elies, ndumva ko uri umuntu ubimenyereye w'inzobere ubikoresha neza cyane mbere. Numva ko hariho ubwoba bamwe bashobora kugira mbe mu gihe ushobora kumva ati ChatGPT cyangwa izo zose tubwiye zirashobora kudufasha. Ivyo ni ibintu umuntu canke umuntu amaze imyaka 30 ariko arakora avuga ati uno munsi donc kurambwira yuko hari ikintu gishobora kumfasha gukora PowerPoint, gukora presentation mu minota 10 mu minota mikeya. Mbe uko si c'est pas une sorte ya paresse, uratubwiye umwanya mbe ni ibintu umuntu yokwama akoresha nta bwoba buhari yuko ishobora kuba menace kuri capacité intellectuelle z'ama equipe ari mu mashirahamwe yacu muri ino misi. Ego icambere na mbere intelligence artificielle ku baciye ubwenge bayifata nka outil de travail, nka kujya dukoresha Excel, dukoresha Word, dukoresha ikintu outil yose dukoresha mu by'akazi. Ni ukuvuga iyo intelligence artificielle ntibije kudusubirira ahubwo ibije gushiraho kuzuza ca kinogo kiri hagati y'iwacu na ya potentialité yo gukora ibintu mu mwanya muto. Ni ukuvuga jewe namba nshoboye kugira offre technique muga nka mfise ibindi bintu ndiko ndakora, ni ukuvuga ntegerezwa kuronka ikintu kimfasha kunyarutsa ya offre technique. Ni ukuvuga ya intelligence artificielle izonkorera iyo offre technique muga ce sera à moi yo gukosora nkaraba ko atamakosa irimo, nkaraba kuri adapter kuvyo jewe nkeneye canke uwo client akeneye. Donc numva umenga ntiyoba menace kuri paresse ku bantu bibaza yuko baca baba paresseux, non, ahubwo ibafasha kuba performant, plus efficient, niko nobivuga, plus productive. Kuko nk'ubu unya abantu bahora bavuga ati PV ntegerezwa kuyikora indwi yose, ugasanga umuntu agumaza kubaza PV igeze ugasanga umaze toute une semaine umubwira ati ngira ndayiheze. Ariko ubu hariho ama intelligence artificielle agufasha uva mu nama ugikorija uca juste gukorija uraba si les détails zanditse ko ari uzikeneye. Hariho ama intelligence artificielle uva mu nama igufitiye les grands titres bavuga ati ok reka nkorere kuri ibi nyene. Yuko avant bategetse kurinda ko kugira ya ma PV ya compte rendu kugira ushobore gutangura gukora hama wa muntu atebeje nawe ucutebe. Mugabo ubunyo intelligence artificielle vu que biri accessible kuri twese, urashobora kuri mu nama wowe ukaba wafashe PV yawe nande nkaba nafashe amahano zenye yiwanje les grands titres bashaka kuzikorerako komsa umwanya ukaba ducunguye umwanya. Yes, merci beaucoup, reka ndagushimire. Turabandana n'ikiyago bakunzi ba Kazoza FM Web TV. Murumva neza ko umutumire wacu no munsi ariko aradusigurira mu buryo bworoheje ku buryo nawe urashobora kubukura twumviriza ugatahura réellement ingene ushobora gukoresha neza. Aratubwiye ati nta menace irimwo nimwe, ahubwo dushobora kubibona nk'ikintu gishobora kudufasha kuba kugwiza umwimbu nk'uko isamirizi yacu bivuga. Ni uburyo bwo kudufasha kugwiza umwimbu buri munsi mu gikorwa cacu. Yaduhaye uburerero butandukanye. Ashobora kuvuga ati urashobora kuba uri umuntu asanzwe akoresha imbuga akrea ibi bintu tubona ku mbuga zitandukanye. Intelligence artificielle uno munsi irahari kugira idufasha. Si minsi yose wamana inspiration yo kumenya icyo ushobora gukora, ariko uyikoresheje neza irashobora kuguha. Urashobora kuba uri umunyabiro minsi yose wama mu manama ukamusabwa ati njinegeraniriza ngirira icegeranyo c'ivyo twakoze c'ivyo twavuganye vyose. Kera abakoze kera abavyeyi bacu bakubwira ati PV yarashobora kumara indwi, yarashobora kumara indwi zibiri utaraheza gukora PV y'inama. Ugasanga nk'uko abivuze ati uri kumubwira ati ndindira gato. Ariko uno munsi intelligence artificielle turashobora kuba turiko turakora inama muri uno mwanya, uyo mwanya nyene ukava mu nama uja kwikosora mu minota 20 ukaba utanze icegeranyo c'ivyavugiwe mu nama. Mbe ivyo ntari numwe atobyifuza mu kazi kiwe. Yatubwiye ati ntabwo na buryo na bumwe ushobora kuza ari menace kuko ni ikintu kidufasha kuba plus productif. Ariko araba ndangomba ndamubaze kubijanye nabe n'abayobora abayobozi b'amashirahamwe. Mbe nibashobora kubona ati iki kintu bwa bundi hariho ama intelligence artificielle ashobora kuyamfasha, agasanga hari ukugabanya abakozi, hari ukubura ukuvuga ati hari ibintu vyinshi uno munsi bishobora gukogwa
hamwe na intelligence artificielle mbe iyo menace yoyo ku bayobozi kubaye n'amashirahamwe bashobora kuvuga ati uno munsi ari ibintu nkeneye nakeneye umuntu mpemba buri kwezi cyangwa buri saha ariko intelligence artificielle yashobora kubima muri ubwo buryo naho kumukoresha cyangwa kumukozi n'iryari biba ikibazo n'iryari biba avantage. Urakoze cyane kuri ico kibazo nibaza ko abantu benshi bari muri iyo dilemma bari muri benzo gumana akazi canke intelligence artificielle izoza kunsubirira mais novuga yuko intelligence artificielle izosubirira ubutazi kuyikoresha mu gihe uzi gukoresha intelligence artificielle nta hantu na hamwe bazogushira ati kubera iki par exemple gushika kuri no saha kuvyonzi nuko ama intelligence yose ari commandé ou programmé par un humain umuntu. Yes. Numva intelligence artificielle nishobora kuyikoresha yonyene ifite intelligence iri artificielle ntishobora kwiyumvira nk'umuntu ntigira ama emotion ntigira ama sentiment ni kuvuga yo tuvuze ati ibe programmé pour ikore yonyene hari ibintu bimwe bimwe byopfa kuko l'humanité yamifise ubuntu bwayo nyene tegereza kubifise nuvuga umukoresha niyabona yuko iyo intelligence artificielle yo mukorera azoba ariko arahuba kuko iyo intelligence artificielle zo kwa mikeneye umuntu ayikosora canke ayiprograma hama umukozi nawe ico mpamagarira abandi bose bakorera abantu nuko twese twokwijukira kwiga intelligence artificielle. Abantu benshi baravuga ati bariko barirukana abakozi mugabo tumenye yuko ariyo n'ama opportunité intelligence artificielle itanga. Par exemple nk'umuntu yize intelligence artificielle arashobora gukora ubuzi bw'abantu batanu. Par exemple voilà par exemple dufate akarorero ka equipe irimwe abantu bane sibyo hari umuntu akora video hari umuntu akora design hari umuntu agira ama PV hariho n'umuntu agira suivi y'ibintu umva n'abantu bane mugabo rero intelligence artificielle iri muri CapCut ikora ama video hariho Canva ifise intelligence ishobora gukora ama affiche ishobora gukora amafoto ishobora kudukorera akadesign dushobora gukoresha hariho hose hama navuze ubundi wa gatatu yari ubugira ama PV ama redaction turafise ChatGPT turafise Copilot turafise Gemini turafise Claude turafise Grok izo zose ziragira ama redaction donc muri ico gihe hariho umwe muri abo na suivi hariho Trello igira suivi y'ama tâche canke igira suivi y'ama projet nuvuga abo bose bashobora kuba remplacer par des intelligences artificielles mbwa muri ico gihe bavuze ati harasigara umwe uzosigara n'uzoshobora kuba ari capable yo gukoresha ama intelligence artificielle ane muri ico gihe rero habakenewe yuko dushira muri twebwe ko dutegerezwa kwiga ni nabandi wo muri ressources humaines simvuga ati je ndo muri ressources humaines ntegerezwa kwiga intelligence artificielle ijanye n'ivyo muri ressources humaines c'est pas ça twige n'ibindi kuko urumva ubu unyu kwavuze ati abakoresha bazogabanya abakozi biratahuritse bavuga ati fo yuko ninjiza menshi hama dépense make mugabo rero muri ico gihe natwe abakozi dutegerezwa kumva yuko dutegerezwa natwe kwitegurira izo opportunité ku buryo nihagera ko abantu bataha twe dusigara hazosigara ushobora gukoresha ayo ma intelligence artificielle ama intelligence artificielle atandukanye donc ntitwirimite ku byo dusanzwe dukoramo ngo ni muri redaction ntegereza gukora ibya redaction oya kero urumva umuntu ategereza kuba afise fonction imwe n'ibyo yaba yarigiye ku ishuri mugabo ubu turafise izo intelligence artificielle zishobora kudufasha kongereza ubumenyi bushobora kudufasha kwaplika ibyo tuba twize zikanadufasha kugira suivi ni ukuvuga nitwabandanya twiga kuko isi uko igendera technology igendera iratera imbere kandi urikitera imbere ku murindi munini cyane nitutashobora natwe kwiyarinya kuri uwo murindi tuzosanga twasigaye inyuma turi inyuma imyaka ijana turacyari kumwe n'umuhinga Lies Intinahazwe n'ukuri reka ndagushimire cyane kuko uri kubisigura neza ndibaza neza ko umuntu ariko aratwumviriza ariko arashira ubwoba ahubwo ariko arumva ati mbe no kwiyadapta gute no kuyarinya gute kuri uyo murindi
intelligence artificielle iriko. Reka tuje imbere yuko ndakubaza ikindi kibazo hari abariko badukurikirana umwe abajije ikibazo ati mbe mwohanura iki ku bavyeyi bafise abana bakoresha ChatGPT muri devoir. Uno munsi urumva ko tugeze mu kuyindi ntambwe, ari umwana akiri ku ishuri uno munsi ariko azi deja ko hari intelligence artificielle ishobora kumufasha gukora devoir. Aho naho shaka kuri kino kibazo cy'umukunzi w'ikino kiganiro atubajije uwo mwishura gute nk'umuvyeyi, hama ku mwana naho ni ikihe kintu kiba cyiza cyangwa cyoba kibi mu gihe abibandanije. Yego murakoze cyane, ni ikibazo ciza abavyeyi muri no misi bariko barahura naco cyane. Abantu benshi bibaza yuko gukoresha intelligence artificielle no kwiyorohereza ubuzima, ariko iba yorohereje ubuzima ku muntu atahura ico iyo intelligence artificielle iba yamuhaye. No kuvuga ni yakoresha devoir umwana agakoresha iyo intelligence artificielle, umwana ntazogira courage kubandanya yiga, azovuga ati de toutes les façons hari intelligence artificielle izoza kumporera devoir. Muga mu buzima busanzwe azomenya ati intelligence artificielle amaye byo canke ntiyampaye byo. No kuvuga ni yaba ari imbere y'abantu azoshobora gusigura ati inyishu yamaye iyi intelligence artificielle ndashobora kuyikoresha. Nuvuga nk'umuvyeyi yategeza kwiyumvira kuri ico kintu kugira umwana ntasange ariko haragwa mu mporero y'ibintu nawe adatahura, kuko abana kenshi usanga bashaka kwiyorohereza. Mugabo c'est à nous les parents yuko ushobora kumva yuko umwana ategeza kumusigura yuko intelligence artificielle inyishu iguhaye utegereza wowe nyene kujija yuko ariyo kajuja yuko umwana tuza kugira capacité yo kumenya yuko iyo intelligence artificielle yamuhaye inyishu yo bijya yize mu ishuri yize mu ishuri yuko ari byo, kuko dutegerezwa kuba plus intelligent que les intelligences artificielles. Kuko nababwiye ati au final c'est un humain qui va programmer ou commander l'intelligence artificielle. L'autre il commande kurusha ubwenge, non, impossible. Donc nuko twosensibiliza abavyeyi kumva yuko izo intelligence artificielle ziradufasha, muga ifasha umuntu afise ubwenge bwo gutahura ici ba yayihaye, ashobora kuyibaza efficacement atarinze yo kucija kwirondera hariya na hariya komeza ugasanga iguhaye ibintu atari byo. Et surtout faudra yuko batahura yuko intelligence artificielle ntiza kudukorera akazi comme tel, iza kudufasha kuganya du temps nukuronka ibintu byanditse neza. Nutabona rero yuko harimo makosa aho umwana rero aho cyatuba haba ibintu bitatu, hari umwana, hari intelligence artificielle, hari umuvyeyi. Ni gute umuvyeyi ashobora gufasha umwana amaze kumenya ko umwana wanje burya akoresha intelligence artificielle mu devoir? Ni gute acyakorana n'umwana kugira ntayimubutse ntabone umengo ni ikintu kije kugabanya ubushobozi bwo gukora wenyine, bwo kwikorera wenyine, ahubwo amwakompanya? Ni gute umwana umuvyeyi ashobora gukorana gufasha umwana muri ico gihe? Reka ndabivuge mu majambo yoroshe. Par exemple tukiri abana barakukubita akabwira ati iki kintu kirazira, iki kintu udatahura exactement kubera kiba kimbujije, sibyo? Muri iki gihe dufite izo intelligence artificielle, umuvyeyi arayikoresha n'umwana bayumva yo yikoresha. Mugabo fo yuko duha izo valeur abana bacu, bumve yuko ikintu uronse facilement kitaba kiri novuga ati utegereza kubuzi kukirondera mu gihe ico kintu kitaba gihari. Par exemple fata yuko brandi umunsi umwe izo intelligence artificielle zirahagaze, uwo mwana wawe azoca bigenza gute? No kuvuga yuko dutegereza kugira iyo surveillance y'abana. Kuya tugira surveillance yo kuraba ivyo baraba kuri YouTube canke Facebook, niko tuba dukwiye no kubafasha muri ayo madevoir yabo. Tukumva yuko bategerezwa kumenya les bases, le minimum, les bases y'ivyo babize, kuko ntazoja kubaza vyose ChatGPT uca wiyatonda yuko aza kukubwira ati capitale ya Congo ni yihe, azobikurahe? Deja yari yamaze kumenyera yuko ChatGPT irabimukorera, Gemini irabimukorera. Donc biba bigoye yuko
gutahura yuko nawe bikenera yuko akoresha ubwenge bwiwe nuvuga intelligence artificielle ico nohamagarira abavyeyi nuko ikoresha abantu bafise ubwenge uwo mwana nutamureka ashobora kudevelopa ubwenge bwiwe au final atosanga yabaye esclave y'ama intelligence artificielle wowe rero nk'umuntu usanzwe uzikoresha kenshi nta kintu kitabura agahazi sivyo niki kintu mu gihe cyose umaze ukoresha intelligence artificielle ubona ko ari agahazi kandi gashobora kuba dangereux ku muntu ayikoresha bisanzwe cyangwa ayikoresha cyane n'iki kintu umaze kubona ati iyi ni menace nakwiye gukora kugira uri ko ratwumva amenye ko intelligence artificielle c'est pas seulement le wow mais ariko arimwo aussi akantu kagahaze birahari ego birahari par exemple les intelligences artificielles sinzi ko bihora bashikira hari igihe no musi usanga iri kuraguha ibintu uvuga ati ni top mbwa wundi musi ugasanga ça ne marche pas ubibona gute kubera wawiyumviriye ubuzi iki kintu sico nkeneye urashobora kuca uwe wica adapta ubwo nitwaba dufise nk'abakolege canke abantu bazikoresha atarinda kugira iyo jugement c'est très très dangereux kuko azogenda agiha umuntu uwo muntu azosigara avuga ati uyu muntu yarize uyu muntu ubwenge bwiwe burapanze urumva usanga wowe bigarutse kuri wewe bigutumye abantu babona yuko nta capacité nta compétence ufise or yaba tuzikoresha turi conscient tukavuga ati ici mpaye ntegereza kugisesangura nkasubiramo nkaraba yuko ivyo yampaye biri adapte n'ivyo nkeneye byofasha hako tuvuga ati ni ku munota wa nyuma reka ndabikore ukaca uwandika ukabye imprima ukaca ubitanga cyangwa ukabirungika kuri mail ugasanga huzuye n'ibintu ugasanga wandikiye nk'umugabo ukaca umwandikira mu madame la directrice c'est grave c'est grave donc nama erreur akunda gushika kuko ama intelligence artificielle nababwiye yuko dutegerezwa kuba turi plus intelligent que les intelligences artificielles kuko ziri artificielles et faudrait yuko rero twushobora kuyidefensa quitte à ce que ikoze ikosa aba ari twebwe tuyikosora apana yo yuko izira doye ibintu tuca twaprova ati ni bon urakoze yes urumva ko uno munsi intelligence artificielle idusaba iguma ikenera ubwenge bw'umuntu bwabwo aho kibica biza kwishyura nibaza ko cya kibazo kivuga ati mbe hari igihe kizogera umuntu asubirizwe na intelligence artificielle urumva ko c'est carrément impossible kuko haguma hakenerwa gusesangura ivyo intelligence artificielle iba yakoze tuguma dukenera kubisubiramo kuraba réellement ko bijanye biri adapté kuri besoin dushaka kureponda muri uwo mwanya mbe ugiye kuraba mu kazi uno munsi ingene turiko turakoresha ubu buhinga bwa none intelligence artificielle ubona réellement ubwo bwoba cyane iyo novuga iyo curiosité yo kubona est-ce que réellement ibi byimpaye birahuye n'ivyo nkeneye wowe ndazi wama waronse amadokuma wama wakoranye n'abantu bashobora kuba bayikoresha ngo batayikoresha est-ce que iyo gap iragaragara mu bantu bakoresha intelligence artificielle no munsi cyangwa la plupart ils sont conscients yuko bashobora kuyikoresha neza kenshi abantu uzosanga ayikoresha ubwo ugasanga ayigirira confiance totale c'est pas le cas c'est byo byari bikenewe gukorwa mu bisanzwe twari dukwiye kumva yuko idufasha gukora mu mwanya muto ntidufasha kudukorera akazi kacu ni ukuvuga uko twayikoresha kose dutegerezwa kumva yuko naho yozidukorera umva deja tafise bwabwo yuko idusubirira mwaho bwa ntigusubirire shiramo ya tushe yawe shiramo ya professionnalisme yawe kuko yo ntizoza ikora nkuko ukora ko twebwe abantu bise so mufise akantu kiwawe aga plus value kiwawe umuntu agisaba avuga ati uyu ni nakayacanditse numvuga ya intelligence artificielle izomfasha kunyandikira ya brouillon ya draft hama mugari nahi wanje kukuca shamo kagatusha kiwanje komsa wa mwanya ntari mfise kwandika byose ukabura gabanutse donc aho mba nkoze neza kuko simba nahaye akazi kose iyo intelligence artificielle
ariko ninavuga ati yo umwanya uranjanye reka ndabihe intelligence artificielle ivy'impaca ndabitanguko mba ndiko ndakora amakosa cyane gose mba ndiko ndakora amakosa cyane kubera iyo intelligence artificielle ibikeneye ubwenge bw'iwanje canke bw'umukolege kuko hari igihe ukeneye kwereka umuntu ati ibi bintu ubona ari sawa komsa mugatanga ikintu wowe nyene wumva yuko uri capable yo gusigura. Yes. Merci. Nukuri intelligence artificielle au final turabonye yuko atakintu na kimwe kibi bishobora kuba kiri menace irenze uno munsi uravye ico imaze mu gihe umuntu ayikoresheje neza irashobora kuba accélérateur by'ukuri ikaba menace naho mu gihe udafata umwanya wo kwibuka yuko ni intelligence artificielle nyene ikeneye ubufasha ikeneye kongereza ikeneye kunagurwa ikeneye ubusesanguzi bwa muntu umva rero aho niho mu gihe niho umuntu aguma akenegwa peu importe la capacité intellectuelle ya intelligence artificielle ifise tuguma dukenewe ikaba menace mu gihe uyigiriye confiance totale nkuko Elias abivuze confiance totale kuri intelligence artificielle niyo menace ihari mbe urayikoresha no munsi urashaka kuzoyikoresha ejo assure-toi que uguma ufise ikibanza cyawe mu kwikoresha mu vyo uyisaba mu vyo iguhereza uguma ufise touche ikuzane wewe nk'umuntu ufise ivyo wize ufise ivyuzi ufise niyo n'ikibazo ugomba gukemura biciye mu vyo iriko iragufasha. Yes, reka dusubire tumire amateka toye duheze tugaruke muri wa mugabane wanyu muvuga ati rero ibi vyose tuvyumvise que faire. Ubonye ibi vyose umaze kwanaliza ukaraba ingene abantu bayikoresha ukaraba wewe ingene gufasha n'izahe impanuro umuntu ashaka kwikoresha neza yubikoresha gute ashaka gushika kuki sivyo nizihe wewe bivanye n'ivyo ukora uwundi muntu ashobora kuba akora nk'ivyo ukora n'iza application cyangwa n'iza intelligence artificielle uhanura umuntu kwitwararika gukoresha ku munsi iyo ari mu kazi kiwe nizahe niyo zikoresha gute. Murakoze cyane ikintu ca mbere umuntu ariko aratwumviriza ategerezwa kumenya ni yuko nicuko umuntu wese ategerezwa kwiga imbere yo gukoresha ikintu. Par exemple hariho abantu uzosanga bakubwira ati je ndazi gukoresha ChatGPT muga gasanga ukuntu ayibaza siko rero hariho ama-site d'apprentissage atandukanye nobabwira nk'abiri aho bashobora kuja kwiga ibintu vya prompting aho bashobora kuja kwiga prompting utayitahura ni iki kuko ari abantu batara prompt ni terme zishasha hari abantu batabitahura prompting ni iki. Okay. Pardon. Urana iyo wanditse ati ndakeneye iki muri kajya kabako muri chat ige niyo bita prompt rego promptinga nuko kuyibaza. Okay, merci. Donc icambere nambere no wasaba nukwiga kumenya kubaza intelligence artificielle kuko ni wayibaza naye kacikubaza kweri taba yatahuye cyangwa kaguha ibintu udashaka ucusubira ukayibaza isubiye kukwishura wayibajije nabi ikwishura nayo nyene nabi nuva ni waguma muri ivyo hakuganya wa mwanya twashaka hagucungura wa mwanya twashaka ikigutesha umwanya. Kuvuga rero icambere nambere no basaba no bahanura nuko boja kwiga kuri ayo masite d'apprentissage hari yitwa Coursera hari n'iyitwa Udemy. Coursera na Udemy utwo amakuru amwe nayagusa hari hayo ushobora kurihira mugabo nk'ivyo wonya vyo kwandika nayagusa urashaka kugenda kwiga les bases de l'intelligence artificielle kuri ayo masite d'apprentissage Coursera na Udemy. Comme ça niwamenya kuzura yibaza ubuganije umwanya munini cyane kuko niwayisaba ikintu ukaba specifique izokwishura nayo nyene selon ivyo wayibajije ubwo niwayibaza ibintu biri vague nayo nyene izokwishura ibintu biri vague. Ni kuvuga intambwe ya mbere ni yuko twokwiga ingene tubaza ayo ma intelligence artificielle hama ikindi kintu ca kabiri nuko twokwiha nk'ikiringo c'imisi 90 tukiha umwanya wo kwiga kuvuga amezi 3 ni kuvuga ugafata umwanya wawe ukicara ukaraba ati mbega intelligence artificielle yo kwintervena hehe mu vyo nkora
ni ukuvuga niba washobora kudetermina ati ndayikenera muri rapport, ndayikenera muri analyse, ndayikenera ubu umaze kuronka ingene uzoyikoresha. Umaze kuronka ingene uzoyikoresha iragufasha yo kuganya wa mwanya. Umaze kuganya wa mwanya, uwo mwanya ukoresha mu kwiga. Intelligence artificielle ashobora kugufasha kuronka des sites aho ushobora kuja kwigirako ibindi bintu. Ni ukuvuga ntuzobe surpris nihaza ikintu gishasha, kuko opportunité iba nziza mu gihe uje witeguye. Umva deja yagufashije mu byo usanzwe uzi, uraganya wa mwanya, mugabo uwo mwanya nawo waganyije ukoresha ikindi kintu gishobora kugufasha muri kazoza, wiga indi competence. Wiga indi competence ku buryo iyo intelligence artificielle ejo nibavuga ati turakeneye umuntu akoresha intelligence artificielle muri iyi domaine, ntuzuvuge ngo je ndi wo muri finance, oya genda ico kintu gikore, kuko mu minsi iza mu financier, mu ressources humaines uzosanga bikorwa n'umuntu umwe. Urumva twihe ico kintu c'uko dutegerezwa kwiga. Ubu nta shuri baduha, ubu dutegerezwa kujana n'igihe ni kwa kwiga, ni kwa gukora no gukoresha ibyo twize. Hama ikindi naco ni ukwama twibuka yuko izo intelligence artificielle ni twebwe tuzikoresha, sizo zidukoresha. Tumenye yuko tuzibajije, tumenye inyishu iba yaduhaye, twumve yuko twebwe nyene dushobora kuyikoresha ahantu tukayisigura, tukayiapproprier. Ego reka ndagushimire cyane Elies kuri uno mwanya uduhaye insiguro zoroshe kandi zishobora gutahurwa na bose. Uno munsi je personnellement ndatahuye uburyo bwinshi nshobora gukoresha intelligence artificielle n'ubuhinga. Uratubwiye n'amasite web dushobora kwiga ko. Urumva hari abantu benshi kubera hari une sorte de promotion ya GPT na Gemini, abantu bose ugasanga bari limite kuri izo, ariko uno munsi biciye kuri muri kino kiganiro turatahuye yuko hari ubundi bwoko bwinshi bashobora gukoresha kandi bikabafasha. Reka ndagushimire rero kuri uno mwanya uduhaye, ndanabifuriza kubandanya munagura ubumenyi, mwongereza aho mugeze. Ejo tubakeneye dusange hari ibindi byishobora kuba byariyongereye. Elies, murakoze cyane Brandi. Ari akabazo ka nyuma nkunda kubaza imbere y'uko ikiganiro gihera. Turashobora kuba twayaze byose bivanye n'ivyo je nateguye nabona ko bikenewe, ariko ugasanga wewe wari ufise akantu kari ku mutima wavuga ati ikiganiro ni gihere nagasohoye. Ako kantu ko bagahari nimba gahari nakahe? Ego ikintu nashaka gusaba abariko baratwumviriza, abantu benshi turirimita ngo intelligence artificielle niza abakiri bato, ihe bambewe twese biraturaba kwiga intelligence artificielle, kuko nuzo ufise 40 ans ucuvuga ngo ivyo ni by'abana ba 20 ans. Oya, mu kazi kacu ka misi yose twese turakeneye gukoresha izo intelligence artificielle. Hariho n'abavuga ati yose no bitahura, hariho ubuhinga dushobora kwiga intelligence artificielle bworoshe bushobora kudufasha gutahura no gukoresha izo intelligence artificielle. Mugabo byose bivana na kwa gushaka navuga. Mugihe ubona yuko ukeneye kubimenya, hariho uburyo bushobora kudufasha kumenya no gutahura izo intelligence artificielle. Kenshi rero abantu bisumbuye barakunda kwirimita kuri ico kintu, ariko twumve yuko ubu nta limite zigihari. Nta limite zigihari, ufise 45 ans, ufise 50 ans, twese turashobora kwiga izo intelligence artificielle. Yes. Intelligence artificielle ni kuri bose, niwi kumire ngo je imyaka yaranjanye, byose birashoboka. Merci beaucoup. Umugire indwi nziza, turi ku munsi wa mbere, ndabifuza umunsi indwi nziza y'akazi n'umunsi mwiza wa mbere w'akazi. Murakoze cyane, merci Brandi. Murakoze namwe bakunzi ba La Première Heure, kino kiganiro tuyaze na Elies ni hano kirangiriye. Kazoza FM, be your own boss.